yakuriranye. Turabona ahantu mu butegetsi bwanyu musavye umugambwe Porona wandike kahise ku Burundi barabe n'ivyo vy'amoko babirabe basanga ngo nta moko ariho ngo byose vyo vyaturutse ku badukolonije abadutwaye bakava amahanga. Ikibazo rero cy'ubwoko gica kiribagirwa muca mutandukira iterambere ibikorwa by'iterambere byinshi gose. Aha nimubona kumenga hari wagiyemwo ukwihenda gatoya ugasanga ico kibazo tukideshe catumye n'ibindi bibazo mu nyuma biza bifise inkomezi nyinshi zibihagarikiye ku bwoko. Ibyo ubwoko bimaze kuza twarasavye abahinga bo muri university y'u Burundi baba France uwabatwara muramu arazwi cyane ngaha n'abanyeshuri baba mu Burundi ari professeur Jean-Pierre Chrétien niwe yatwigiye point de vue scientifique icyo mu buhinga yuko ivyo ubwoko biho mu Burundi kuko haraba bikontest hama dusaba n'abandi bo muri université yo mu France Paris Sorbonne yitwa professeur de Vice bose n'abahistorie kandi bari bakuze baranditse ibitabo byinshi muri region de Grand Lac. Hanyuma rero baragira amakoroke baragira amaetide bavuga ati ivyo Burundi biragoye mu byukuri arya uvuze mu gifaransa sama etni kuko etni dukurikije ubwenge ubuhinga bwacu sa argasi samarase argasi samakarase argasi none niki ati na makategori twoita makategori twoita mwihiga amakategori mu Kirundi twoita ubwoko ngo ushaka kubitiraza mu gifaransa ngo niyetse nyine ushaka kubona ngo ini korine y'abahutu ini korine y'abatutsi bose usanga ari kukumu baragira hamwe bamaranira imisi mikuru bazangira urwago akanarongorana cyane. None ivyo uvuga ko ari etni gute kwana bavuga ururimi rumwe basenga kiranga hanyuma basenga eglise kwa eglise basenga imana kera mwayita Mungu ni Kiswahili hanyuma barahindiye kuko bace bakitika Mungu ni kimungu sasa pusi ayi basenga imana imwe kandi basengera hamwe ivyo gutocita ngwiki bati ni kategori nguko kwa makara nguko koma amasuka hanyuma rero bati ivyo ntibyabaye hanyuma rero barabiduha tuca tuvuga izamoko amaetni amoko ariho amaetni ntayariho babigira propaganda ntivyakunze twaremeje pitatuti ko abantu babimenyereye kugira ngo bakure mu bizogora ugiye kubahubisha reka tugumanye ivyo hanyuma tuzorabe ingene tuzobijenga ingene tuzobitorera umuti hama twarawutoye avuze tuti byukuri nta moko ariho ushaka nawe icyo ashaka yita uko ashaka mugabo mu vyerekeye leta ntayariho ko ata segregation ko atakota ku muntu wese araba kuri bose arabasitwaye ni gwari ubuhumyi kugira ngo ibibazo bitorerwe inyishu cyane byo kunywanisha abarundi mu basangiza abuzi binjira mu gisoda bose batwara bose bari kumwe. Icyo nyegeza ni iki tunyegeze ko umuhutu atari umuhutu tugeze ko umuhutu atari umututsi hanyuma ninda zokunguka umuhutu afise itongo ryiwe umuhutu zagira gwagenka yiwe atakumira ririho ari muri commerce mudandazwa ari mu mashuri ari mu masengero ari kuivomo ari mu ibarabara ari mu muduga ibindi bisigaye nibiki
ariko kwinjira mu gisoda byaratanga gahengwe ku bantu bamwe ku miryango itari kugira umuntu aronka agafaranga. Ubwa mbere abana b'abahutu ntibagenda mu gisoda, si leta yababuza, n'abavyeyi babo bababuza ati abagiye ntabagiye yagarutse nugume ngaha, hama buhoro baraza. Yego, ivyo ntizashoboka ko tuza abahutu kwinjira mu gisoda, hariho imvo nyinshi, imvo kandi uraza kuzumva. yego, imvo ya mbere habaye ingwano yo hanze, igisoda kirimwo abatutsi nibo bohona bonyene, abahutu bakigumira ahantu hameze neza mu gihugu, mbere bagaca babatwara n'amatongo yabo kuko bahonye. Twarabiharira cyane mu gisoda, iyo mvu urayumva neza ko yumvikana. Fuko rero habaye ingwano, n'abahutu bahona n'abatutsi bagahona, bose bakagwanira igihugu. Ikindi cya kabiri nuko mu gisirikare nta nyungu nyinshi iruta izindi myuga ubiravye. Warize amashuri bakuretse ukiga, ukaba umu engineer, ukaba umu médecin, ubundi akaba umu officier, ukaba umu plombier, ukaba umu maçon, ubundi akaba umu soda mutonyi wo muri ikiri. Mbega ni ukareka bagatora, ninde yokunguka? Ndabavuga ko iwanje muri famille yiwanje, bene data wacu n'abavyaranje n'abishwa banje ntawuza kuja mu gisoda ntikinda. Mu mashuri y'imyuga ngenda muri university niho hari akarusho, niko twabibona, kandi sinabibona nyine kuko hari abashaka yuko abahutu batagenda mu gisoda, tukadiskita bikanga. Mugabo mu misi ya mbere bababuza, abavyeyi bakababuza. Mu misi ya kabiri barahaje, tunko hamaze kurenga igihe, bamaze kubona ko atangorane ziriho, haraje massivement. Aho Umuhisi abereye prezida harabaye ingorane, kuko bari bazi ko atabahutu bari mu gisoda, baca bati nazi yitorere atarabe, aratora abahutu gusa. Bahise hari ati abandi bahutu barankate bagize nabi, ati ko twabasanzeyo zana bose, ashazana bose. Ni nacyo gituma bagiye kumufata vyagoranye, n'ahandi babigenda bakamuyobora muri pare, baramutuma ko ati ingugende bamudutumyeko, hariya harabaye resistance. Nuko problem itariho, hari abasoda benshi bato, hariho bake bakuru, mugabo bariho. Nk'umu ministre de la défense wa Ndadaye wa mbere, Ndadaye ntiyarazi ko ari umuhutu, yarabizi ntavyo yarazi, yabimenye hanyuma. Charles ntakizi nazi kumubona. Turiko turaraba nka Rusanso mavuga ko bagwabaye mu mashure, ugasanga kugira bagira ugo rutonda abahutu babashira ku imbere yabo urudome u, abatutsi urudome i. Vyabaye ku ntwaro yiwanyu prezida, kwari gushaka kwa leta canke kwari gutuka umurongo kw'abantu bamwe mwakorana? Ntivyabaye ku ntwaro yiwacu gusa, imbere yaho mu makarte d'identité ntivyari vyanditswe ku bakoroni. Ku bakoroni igitabo kiye nagize igitabo cy'ikori bandika ko ndi umututsi kiyo, kandi iri mu bakiri bato baravyandika. Kora anthropologique mu Kirundi novuga nti ivy'ubushakashatsi mu vyerekeye kwiga abantu n'imiryango bari Butare, bo bahora bagenda no gupima amazuru, bagapima imitwe, bagapima uburemere, hanyuma bagaca bagira bati urya ari umuhutu, urya n'umututsi, kubera ivyo babonye babita anthropologie physique. C'est une aberration, kuvuga ko atamu scientifique n'umwe avyemera. Ubu bavuga ko ari
guhenda abantu charlatanisme ivyo vyose vyarabaye bose baragize amakosa abazungu baragira amakosa n'abirabura baragira amakosa ikibi no kutayemera ngo yakosora bya una irero Perezida Micombero no yabikuye ivyo vyo karanga muntu no kuraba vyose hanyuma nje ndavyongererezako ivyo vya una vyarabaye ntivyabaye hose abafashwe barapfunzwe bamwe mwaracyari kandi bari babiri uko vyabaye habiri gusa niyo vyafashwe byaraciye muri parlement basigura batizwe ntibibaho umugambi wa leta na gatoya umugambi wa leta n'abantu babigize tubabajije hariho n'abagize daira viwanyu mu ruta so mukwerekana intacaye abara twarabigize kuko twashaka kuraba reyerema kw'ivyo s'abahutu n'abatutsi biriho ati kandi twarihenze ati ko barabivuga hose abahutu batamenye ikibazo abahutu badashobora gukora ikintu na kimwe ivyo rero none wibaberwa nande hari twabariwa n'abaparupe hutu bavuye mu Rwanda hari waguhaye orudavuye hejuru atoya igenda vyihaye kandi ndabera abari mu twakora yigisha mu Burundi munyaruta aracyariho akubona nkuko ndakubona yarapfunzwe yakamiki hanyuma caravamo undi nawe yari umuhutu yego umudepite daye we yaraje kubivuga muri parlement parlemande aravyihweza arabimbarira imbaye ivyo bintu twatanze ko ordo abantu bafate bababaze parlemande aguma ari parlemande we yarapfuye yishwe na ntega marangara no kuvuga ko ntamukurikiranye ariko hari